Reka subira ndabaye ikaze mwanywanyi tubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri no muresha ko yanyumgunda cyane ya Isange TV muresha kure himwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga ku zindi muresha kure ndabaye ikaze rero mu makuru yacu yo kuri iyi saha n'amakuru menshi cyane n'amakuru kubiriko biravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cyane muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kuri ubu amakuru hari kuvuga ko nuko ingabo z'u Burundi FDNB ngo zoba zamaze gufata ikegwa akijwe n'amakuru duhawe n'amasoko yacu ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu Rwanda yazindutse kuri uyu wa kabiri genekezo rya 11 ntwarante 2025 biravuga ko umugwi witwaje ibigwanisho M23 ukora mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo wazindutse ugabwa ko igitero n'ingisoda ca leta y'u Burundi FDNB ndetse binavuga ko kuri ubu ngubu iki gisoda cabacamaze gufata ibice bitandukanye vyari vyamaze kwigarurirwa n'umugwi witwaje intwaro wa M23. Amakuru aturuka Igoma aravuga ko ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma kuri ubu ngubu co bashiri mu minwe y'igisoda ca leta y'u Burundi FDNB. N'amakuru rero azindutse aravugwa n'amakuru dushikirijwe n'amasoko yacu kubiriko birabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni tangazo rero risohotse muri Etat Major y'u Burundi isohowe na Prime Niyongabo mu makuru yarahawe n'abasoda bari ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bamushikirije amakuru yuko kuri ubu ngubu baba bamaze gufata ikigwa acijwi ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma kuri ubu ngubu ngo baba bamaze kwirukanamo umugwi twajijwe M23. Muri Etat Major rero baciye bashikiriza aya makuru natwe duhawe n'amasoko yacu nyene mu bakorera muri Etat Major ngaha mu Burundi. Prime Niyongabo aciye ava mu gacerere ashikiriza ayo makuru umukuru w'igihugu cacu Evariste Ndayishimiye amumenyesha ko kuri ubu nyene ingabo z'u Burundi zibandanya gukora ibitangaza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. N'amakuru rero dushikiriye muri iki gitondo ingabo za Republika y'u Burundi FDNB muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo zirabandanya mu kwitwara neza zikora ibikorwa by'ubutwari. Nyuma y'uko rero perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe iyi ngingo yo koherezayo abasoda ngo bajye gufasha igisoda ca leta ya Kongo FARDC mu guhangana n'uyu mugwi witwaje urwanisho M23 wafatikanyije n'umugwi witwaje urwanisho wa Wazalendo ndetse na FDLR yose rero ikorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Perezida rero w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo nyuma yuko bigaragaye ko umutekano ubandanya gutosekara muri ico gihugu ndetse andi no gushaka ukungene ingabo z'u Burundi FDNB zohasha umugwi witwaje ibigwanisho wa Red Tabara woba uriko uragaba ibitero mu Burundi mu bihe bitandukanye. Umugwi wa Red Tabara ukorera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko. N'umugwi rero wama wateje intambara muri Republika ya ngaha mu Burundi aho rero abatari bake mu banyagihugu bahasiga ubuzima ndetse n'abasirikare mu gisirikare c'u Burundi FDNB nabo nyine bakahakomerekera. Umakuru rero duhawe n'amasoko yacu biravuga ko kandi umugwi wa Red Tabara ngo boba wiyungunganyije ukifadikanya n'abandi basirikare bo mu mugwi witwaje urwanisho wa M23 boba bajabutse mu Burundi baba bagavye igitero rero boba ngo bagavye ndetse kikaba coba kiguyemo abasirikare bashika 5 bo mu ngabo z'u Burundi nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu ngaha mu Burundi abishikiriza. Ibi kandi bibaye nyuma yuko n'ubundi mu mezi aheze mu mwaka uheze
uyu mugwi witwaje igwanisho wa Red Tabara wari wagavye ibitero mu Katumba ndetse bikaza guhitana abatari bakeyi mu masoda y'u Burundi ndetse n'abanyagihugu batari bakeyi bakaza kuhakomerekera. Kuri ubu rero kuri aya masaha umugwi wa Red Tabara wongeye kugaba ibitero simusiga ku ngabo z'u Burundi ndetse binavuga ko hari abo baciye bahasiga ubuzima abandi bakaba bahakomerekeye. Umugwi wa Red Tabara wagiriza leta y'u Burundi irongowe na Perezida nyakubahwa Evariste Ndayishimiye n'umugambwe SNDD FDD gusa bakawagiriza ko ngo wanze gutera iteka abarundi ndetse ngo wanze guha uburenganzira uyu mugwi wa Red Tabara nawo ngo ube wabona ibibanza muri leta y'u Burundi. Bavuga ko bazobandanya kugwana gushika ubwo bazobona uburenganzira mu gihugu cabo c'u Burundi. Ni intambara rero ziri ngaha mu karere k'ibiyaga binini zirabandanya gudurumbanya umutekano na cane cane ku bihugu bigize nyine aka karere. Izo ntambara zirasize abatari bake muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bahungiye mu gihugu c'u Burundi. Abatari bakeyi nk'uko byashikirijwe n'ujejwe umutekano ngaha n'igisata c'umutekano Martin Teretse yabishikirije avuga ko hoba hari impunzi intsinze zimaze kwinjira mu gihugu c'u Burundi bivanye n'intambara iriko iraba muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kuri ubu rero haraharurwa impunzi z'abakongomani zishika ku 42 zoba ziri mu bibanza bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni ingingo rero yafashwe nyuma y'uko umutekano utosekaye muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nyuma yaho rero bikaza kuboneka ko abanyagihugu babandanya kubaho nabi, bikaza gutuma rero bafata ingingo y'uko bobashakira ibibanza boba babacumbikiyemo. Ishirahamwe rero rijejwe impunzi ku isi HCR rirabandanya kubarosa ibikoresho bitandukanye bibandanya bibafasha mu buzima bwa misi yose na cane cane ibijanye n'imfungurwa ndetse n'ibikoresho by'isuku. Rero mu gihe umutekano utosekara mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, perezida w'ico gihugu ari we Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo abandanya gufata ingingo zitandukanye. Kuri ubu ngubu bivuga ko yoba yarafashe ingingo yo guhindura itegeko nshinga ry'iki igihugu, gusa abarundi ndetse abatavuga rumwe n'umutegetsi bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo harimo na Moise Katumbi bavuga ko Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuba ashaka guhindura itegeko nshinga ry'igihugu atiriyo ngingo nyamukuru yihutirwa, ahubwo ngo yakabaye ariko arashaka kungena umutekano w'igihugu wosahirizwa. Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo yijezaga abanyagihugu ko azobandanya kubashakira umutekano usesuye, gusa iyo ngingo biraboneka ko yoba yaramunaniye. Abandanya gukurikiranira hafi iby'umutekano muke ubera mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'abahinga mu bya politike barabandanya baraba uko umutekano wifashe ndetse bagaca bavunira akagohe umukuru w'igihugu ca Kongo Félix Tshisekedi ngo kuba yofata ingingo y'umutekano ndetse akareka kubandanya azana injyane mu banyagihugu b'abakongomani. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezwe ko amakuru tuza kuba twahawe n'amasoko yacu aba yagiye mu mihinga itandukanye. Reka rero ntere yambu mwibarundi mudukurikira muri mu bihinga itandukanye, abari mu bisagara bitandukanye, abari mu ntara zitandukanye nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, Nyakabiga ndetse n'ahandi ijya nino mu gihugu cacu c'u Burundi hatandukanye. Reka kandi rutere yambu abadukurikira bari mu bihugu bibaye nk'u Rwanda, Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi ijya nino ku isi hatandukanye mubandanya gukurikira amakuru yacu kumbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV muherereye.
Reka ndabibutse mu fyonde sabone na partage kuri iyi mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kuri no mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Reka rero dusozera amakuru yacu yo kuri aya mango ngaha turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.